Nongere ndabakire muri no programme y'icigisho c'ishure ry'isabato. Turiga mu ncamake tugenda duca mu minsi yose twaciyemwo, uhereye uravye guhera kw'isabato ku mugoroba tariki 10 kugeza aho no musi. Reka tubanze dushime Imana. Mana yacu, wewe muremyi mwiza, izina ryawe niryubahwe. Data, dusavye kugira ngo uzube mu mitima yacu, utuyobore, udukize, urandurane n'imizi, ukwikunda, ukutumvira n'ibibi byose. Dukize ingwara z'umubiri n'iz'umutima, kandi uduhe gukunda Kristo kugira tukugereko. Mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen. Hano hariko haravuga ibintu bituyobora kumenya no gusobanukirwa agakiza kandi kubaho ubuzima utarimwo ishari, utarimwo ukwikunda, utarimwo kwipfuza, utarimwo n'uburyarya. Kadusome mu gitabo cya NGYT cyitwa Imigani ya Yesu, iyo Christ Object Lessons. Avuga ngo ntihashobora kubaho gukura canke kwera imbuto mu buzima bushingiye ku kwikunda. Nimba wemeye Kristo nk'umukiza wawe bwite, utegerezwa kuyibagira wewe ubwawe, ukagerageza gufasha abandi. Vuga urukundo rwa Kristo, emanga ivy'ubwiza bwiwe, kora ibyo ushinzwe, usabwa vyose igihe vyiyerekanye cose. Ikorera umutwaro w'ubugingo bw'abandi mu mutima wawe, kandi mu buryo bwose bushobokera ubushobozi bwawe, rondera gukiza abazimiye. Mu gihe uriko canke muriko murahabwa mpwemu wa Kristo, bako mpwemu yera w'urukundo rutikunda no kwitanga ku bandi, muzokura kandi mwere icamwa ca mpwemu. Ubuntu bwisukiranya bwa mpwemu buzorunguriza, buzokweza gose imibereho yawe. Ukwizera kwawe kuzokwiyongera, kandi imyizerere yawe izokwimbika ishimike ikure yame yiyongera. Urukundo rwawe ruzovugutigwa rweze rwose. Uzoguma ugaragaza ishusho ya Kristo mu vyera, mu bitunganye byose kandi bikundwa. Aho ni Ellen White, Imigani ya Kristo, page 67, page 67 kugeza 68. Hano hariho ikindi naco tubwirwa mu gitabo c'inyandiko za mbere, Early Writings, page 119, ijana na 19. Avuga ngo mu gutorera inyishu ibibazo byari bihagaze ishengero canke bivyugarije ishengero, ikiganiro cabandije ku kikamiko. Abantu bari kubaraganira, maze abantu baguma bakikamika ibintu. Hatabwa amasaha menshi bivuye ku mpande zari zibifisemwo uruhare. Abantu bari bafise amatati, nibo bariko baratuma ibintu bigenda nabi. Ngo umwanya wabo watakariye ubusa, ariko nk'abayobozi b'Imana, abantu b'Imana basabwa kubatega amatwi. Ntibari gucavuga ati mwe muriko muratesha umwanya nubwo mufise amatati yanyu, nimwigendere natwe twigire ku kazi. Barataye umwanya babumviriza. Hano rero ukuntu ari karaheza niko kuryoshe cyane, kuko avuga ngo imitima yabo yari yamaze kwikura ku buntu. Ko mu gihe umutima wacu wavuye mu buntu bw'Imana, ukagenda kwishakira ibyo wishakira, niho hawundi tugira ishari, niho tuzana amatati, niho usanga tutariko turuzurana bene wacu. Rero ugaca usanga ibintu bitagiye neza. Ariko ngo dushize ku ruhande ubwibone no kwikunda, iminota 5 yokuraho ingorane nyinshi. Ivyo bikaba biboneka mu nyandiko za mbere, page 119. Nibiki twokoresha kugira dutsinde ubwibone? Ico ni ikibazo ca mbere. Nibiki twokoresha kugira dutsinde ubwibone?
mu ncamake ibintu byose muri no ndwi twabonye no kuvuga ko gutsinda icyaha tubikora ari Yesu Kristo duhaye gutsinda icyaha. Niwe wenyine aduha kurekura isi, niwe wenyine aduha gutsinda isi, ariko bisabwa ko twakira ubuntu bwa Kristo. Umurabe ku musaraba, wumve agaciro k'amaraso yiwe, urabe ukuntu icyaha kigoye kandi cicisha. Umuntu atarabona ububi bw'icyaha ngo abwumve bwiyumvire, biratugora rwose kukirekura, kuko tuguma twumva kiryoshe, ariko nitwabona akamaro k'ukuntu Kristo twamuraba ari umwana w'Imana yapfuye kugira Jese nibone, agapfa kugira singira ishari, agapfa kugira nuzure ibyishimo, aho duca dutangura gusobanukirwa neza iby'urukundo rw'Imana. Eka turekeraho, uwo ari we wese agira umwete wo kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa, kugira ngo mu gihe turiko turagenda twegera Kristo twumve ko ari we wenyene buhungiro bwacu, ni we wenyene ashobora kudukiza icyaha. Nta handi ingufu zo gutsinda icyaha ziri mu byo twiyumvira ubwacu. Ego turafise kugerageza, temperance twigisha kwirinda muri byose, ugakora ati ujya kijya kintu sinzocongera, ndafise gukora bino na birya na biriya, byo byose tubikore. Ariko mu gihe Imana itiyubakiye, abubatsi bose bubakira ubusa. Natwe tumenye yuko umunyabwenge si uko yubatse inzu mbere, ahubwo nuko yayubatse ku rutare. Kandi umwe w'ikijuju si uko yubatse inzu idakomeye, ako nuko yayubatse ku musenyi. Rero nitumere nk'abandi atabwenge yari afise, turafise kubaka inzu ikomeye, ariko kwirinda gukomeye, ariko tukakubakira ku nguvu zacu, aho uko biza kose iyo nzu iraza kubwira ibibazo, imvura niyagwa, imvura n'ibigeragezo n'ibibazo byose. So nimuze dushingire kwizera kwacu muri Kristo, mu ijambo ryiwe, mu gusenga, mu kumvira mpwemu yera. Ivyo nivyo dukiza, ibyo bizoduha amahoro y'amahoro. Imana ibahezagire. Kandi usenge. Data mwiza, nushimwe kuduha ubuntu bwawe, nushimwe ko watuviriye amaraso ku musaraba, nushimwe ko mbere yuko tukumenya iyo wadukunze rwose ukatwitangira. Mwami, icyo tugusaba nuko icyo wakoze wogishitsa mu buzima bwacu, tugacika ku cyaha n'igisa nacyo. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye.